burya icaha c'amaraso ni kibi. Uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Duhanurane twese, uzushaka ugumuka utagumuka, gumuka ushaka ugenda urare mw'ibarabara ugira iki ushake, mugabo ntiwica umuntu. Ntamvo nimwe iriho kw'isi ituma ushobora kwica umuntu, ntamvo nimwe, kuko umuntu si gwawe, umuntu n'ikiremwa c'Imana. Inzu urashobora kuyiturira ukazokubaka iyindi, mugabo umuntu umwishe ntumuzura. None uno musi ko twese nabonye, twese turiko turicuza ku vyabaye mu kahise ku Burundi, turiko turabona amagufa ariko arazugwa, turumva yuko twese ku mutima tubabaye. Muge kinezereza nuko abarundi twese bitubabaza. Amen, amen, amen. Bantu b'Imana, iri jambo ndarirondeye imisi myinshi nari naributse, ariko Imana ishimwe narirose. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Iri jambo rero ngomba ndarigarukeko, mbere ndaritebako, reka ndarisubizemwo muryumvirize neza, hanyuma ngire ico ndarivuzeko. Burya icaha c'amaraso ni kibi. Uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Jewe rero ndafise ubwoba yuko iri jambo mushobora kuba mutaryumvise, reka ndarisubizemwo ubugira kabiri. Burya icaha c'amaraso ni kibi. Uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Bo, reka ndarisubizemwo incuro ya gatatu, kugira ngo n'umukuru w'igihugu yarivuze asubire yumve uburemere bwaryo. Sinibaza yuko uyu mwanya yarivuga yariko aratebura, nibaza yuko yarivuze ari seriye. Reka ndarisubizemwo kuko nari nararibuze, ndababara gose. Burya icaha c'amaraso ni kibi. Uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Duhanurane twese, uzushaka ugumuka utagumuka, gumuka ushaka ugenda urare mw'ibarabara ugira iki ushake, mugabo ntiwica umuntu. Ntamvo nimwe iriho kw'isi ituma ushobora kwica umuntu, ntamvo nimwe, kuko umuntu si gwawe, umuntu n'ikiremwa c'Imana. Inzu urashobora kuyiturira ukazokubaka iyindi, mugabo umuntu umwishe ntumuzura. None uno musi ko twese nabonye, twese turiko turicuza ku vyabaye mu kahise ku Burundi, turiko turabona amagufa ariko arazugwa, turumva yuko twese ku mutima tubabaye. Muge kinezereza nuko abarundi twese bitubabaza, kuko ndabona abarundi babazanya ngo mbe barya abantu ngubwo izo ndongozi zari zikomeye mu mutwe. Barabazanya bati, mbega izi ndongozi zagurukira kubo zitwara, kubo zirongoye zikabica, ubwo zari zikomeye mu mutwe? Voilà, ico ni kibazo. Ubu rero iri jambo umukuru w'igihugu yavuze, reka turimugarukaneko, turabire hamwe ko kuva avuze iryo jambo ata maraso yasubiye guseseka. Mbega ayo maraso yoba ariko araseseka kino gihe, yoba bandanya aseseka, ntababaje? Mbega amaraso yasesetse 72, 88, 93, 97, amaraso abandanya aseseka samwe? Amaraso y'abajene bapfuye 72 n'amaraso
y'aba bajene bariko barapfa kino gihe. Eka mbere si abajene gusa, n'abantu bariko barapfa kino gihe muri rusange. Mbega ntasa ayo maraso ntazanira igihugu umuvumo nk'uko umukuru w'igihugu abivuze? Raba namwe, kuva umukuru w'igihugu agiye ku butegetsi abantu bamaze gupfa bangana gute? Reka ntanga akarorero k'abantu bakeya, reka ntanga akarorero k'amaraso yasesetse akababaza abarundi. None aba bantu bazize iki? Aha, amaraso y'aba bantu siyo yoba ariko arakoma induru imbere y'Imana, siyo yoba ariko aratuzanira umuvumo. Abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo, abandi bagatogwa mu nzuzi baboshe, bishwe nabi cyane. Ivyo murabizi yuko bidasiba kuvugwa ku maradiyo. Abapfakazi n'imfuvyi baguma bagwira ku musi ku musi. Amarira yarabaye amarira. Ubu imiryango itari mike iratuntuye nka kumwe kw'irindwi na kabiri. Amaraso ariko araseseka, iyi ntuntu y'abapfakazi n'imfuvyi vyoreka gukwegera umuvumo gute igihugu c'u Burundi? Ico ni kibazo mbajije. Reka turabire hamwe rero ko uwo muvumo ukwega nayo maraso y'inzirakarengane seseka buri musi tutoba tuza tuwurimwo. Reka dutangure. Ryari bavuga ngo hariho umuvumo canke nakari ku muvumo, n'igihe ivyo ukora vyose atakintu na kimwe gishobora kugenda neza, ibintu vyose biranka ubibona, abandi bararonka umugisha wowe ukawubura. Ubu rero reka tuvuge ku gihugu c'u Burundi ivyo coba kiriko kiracamo. Ica mbere, igihugu kitagira isukari, igihugu abantu birirwa batondeye ikiro kimwe, naho nyene ico kiro bakakibura. Urwaye ntakironka kayi kamuhembura. Kare iyo umuntu agwaye hemburwa n'akayi, batireka tumuronderere akayi kamufasha. Ubu ivyo ntabikiriho. Ivy'isukari abarundi baravyikuye no mu mutwe. Ikigira kabiri, ikena ry'igitoro. Mu bindi bihugu vyose vyo muri Afrika igitoro kiriho, mugabo twebwe igitoro n'umuzi wibuye. Ubu ubuzima bw'abantu buriko buragorana kubera igitoro. Atagitoro kiriho ibiciro biraduga, atagitoro kiriho ubuzi bwabo bwa leta canke ubw'abikorera ivyabo hakogwa ububayabaye, umwimbu ukagabanuka, amakori nayo muca mwumva yuko acagabanuka. Ivyo bigaca bituma hakena ibintu vyinshi nkenerwa mu buzima bw'abanyagihugu. Ica gatatu, igihugu kitagira amatara. Amatara ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abanyagihugu. Harabibeshaho kubera amatara, harabakora mu materiye, harabadandaza ibintu bisaba yuko habwirizwa kuba hariho umuyaga nkuba, harabasharije amatelefone, bakora ibikorwa vyinshi bituma bibeshaho. Ariko ivyo ubu ntibishoboka. Ibyo rero bikaba bishize mu buzima bubi abanyagihugu. Ikigira kane, ikena ry'amazi. Birababaje kumva amazi abura mu gisagara, kandi muzi neza yuko igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vya mbere bifise amazi, kandi amazi meza. Habuze amazi nta n'ubuzima buriho, kuko amazi n'ubuzima. Ica kane, iduzwa ry'ibiciro. Ibiciro biriko biraduga ku rugero rw'uko abarundi babura ubushobozi bwo kugura ivyo bifuza. Ivyo ico bica bizana, bica bikwega inzara, bigakwega ingwara zifatiye ku gufungura nabi, hagaca haba abagwayi benshi. Muri rusangi ugasanga amagara yabo ntiyifashe neza. Ubwa gatanu, ikena ry'amafaranga
y'amadovize. Iri kena ry'aya madovize rituma ibikorwa byinshi biparangana. Hariho ibikorwa bitari bike igihugu kidashobora gukora kubera ikena ry'amadovize. Ubwa gatandatu, ikena ry'imiti. Abantu benshi ubu ntibakigirayo bacira nayo bamira kubera imiti yazimvye. Ubu abafise mitiwere canke kagakarata kam ubu ntibikibafitiye akamaro kubera bagira baragiye kuri farumasi canke kugura imiti bagasanga imiti bayigura 100% kandi iyo miti yaraduze. Kindi biba biriko birazana atari kugira amagara mabi. Ubwindwi, ikena ry'ibinyobwa vya Braludi. Biragaragara neza yuko kino gihe atabinyobwa vya Braludi bikiboneka. Ivyo bigatuma abantu ahora badandaza ivyo binyobwa bituna bugatondera. 18, amahinguriro canke amashirahamwe menshi ubu biboneka yuko acumbagiza mu gukora ayandi nayo aramaze kugara. Aha twovuga nk'ihinguriro rya Kotebu, aha twovuga Sosumo, aha twovuga za Onatur, twovuga amashirahamwe nka Osibu, twovuga amashirahamwe nka Onatere n'ayandi menshi. Ayo biragaragara yuko ariko aratembagara, ayandi yoyo aramaze n'ukugara. 9, ubusuma bw'imonogoje, ubusuma bukorwa n'abategetsi bakiba amafaranga yofashije igihugu, bakiba amafaranga yofashije abanyagihugu. Ibyo rero bituma wa munyagihugu acabaho nabi mu bukene butagira izina, babandi nabo bariko baridugiriza ama etage. 10, ubutungane bugoramye, ubutungane buhetamye, kurya ingurire, ibiturire, akarenganyo gakomeye cyane aho ata muntu ashobora kuburanya umuntu afise amahera ngo amutsinde. Nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane, muze kutubwira ivy'ubutungane, muzoba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, acha kubwira ati wewe no mucamanza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. 11, isambagurwa ry'imigambwe, iburabuzwa, gutuza abandi ku buryo badashobora no gukora amanama, bakagirwa kwiterabwoba gushika naho bamwe bomoka. 12, abarundi bamira mu buhungiro, gushika n'ubu ibindi bihugu biguma vyakira impunzi z'abarundi. 13, ubushomeri mu gwaruka bwariyongeye, ivyo bigaca bikwega ubukene butagira izina, ugwaruka rugahava rukisanga kazoza kago kataboneka. Ivyo bigatera kwihebura. Liste yohava iba ndende ariko reka nsozerere kuri iki: ugukomantaza imitima y'abategetsi ikaba nk'amabuye, ikaba nk'urutare, shika yaho bagwiza n'ubusa impanuro z'abakozi b'Imana n'abandi batandukanye, impanuro zibahimiriza kwicarana n'abandi mu ntumbero yo gutora inyishu y'ibibazo bihanamiye Uburundi. Iyi dayimoni rero, reka tuyite dayimoni, yarashinze imizi mu mitima y'abategetsi b'u Burundi. Reka yuko hako kwicarana n'abandi ngo batore inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi, bopfuma bemera abanyagihugu bakaguma bamererwa nabi, ibikorwa vy'igihugu bikagomba bikononekara vyose, amabarabara,
inyubakwa bikagomba bigasambuka vyose. Dorangiza ntavuze kubiza bitandukanye biriko birakubita Burundi. Misozi, inzuzi, vyonona ibitari bike. Haba mu gisagara canke mu mitumba. Ubu abantu bakaba bari mu kangaratete. Imirima yabo yarononekaye, aho baba atariho bakiba, no kuvuga ngo ubu bari mu karere. Aha rero umuntu yokwibaza ati mbega izi singaruka mbi za ya maraso yirirwa araseseka, uyu si umuvumo uturuka kuri ya maraso y'inzirakarengane yirirwa araseseka? Uyu niwo bari umuvumo mubi uriko uturuka kuri ka karenganyo k'abantu bapfungirwa ubusa ataco bazira? Niwo bari umuvumo uriko uraturuka kuri vya biturire, aho abategetsi barya ivyari gufasha impfuvyi n'abapfakazi, ivyari gufasha bantaho nikora? Nimba hari ikintu gitera umwikomo Imana, burya n'igiturire mu gihugu, n'abantu basaba ibirenga ku vyo bagenewe, biri mu bintu bitera umwikomo Imana be n'akarenganyo. Ico kintu kiratuma umuvumo uza ku gihugu iyo ibiturire vyabaye vyinshi, akarenganyo kakaba kenshi. Nico gituma mu Burundi bwacu Imana ikwiye kudutabara, ivyo bintu bikaranduranwa n'imizi mu gihugu. Usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma. Amaraso n'umuvumo. Ngaha murumva yuko ibihe bitoroshe biriko birasekura Burundi, ari ingaruka mbi z'amaraso aguma aseseka, ari umuvumo w'amaraso y'inzirakarengane aguma aseseka, ari umuvumo w'ibiturire biguma biribwa, kandi ubwo buryo bwofashije bantaho nikora, impfuvyi, abapfakazi, akarenganyo kagirirwa abantu buri munsi, tukaguma dusemerera ariko ntihagire igikorwa. Uyu mupolisi tumaze gusemerera kenshi duti ariko ararenganywa, kandi bose barabizi, ariko aracapfunzwe. None ibi vyorekera iki kuzana umuvumo ku gihugu? Ukwezi kuza, mu kwezi kwa gatanu, tugiye kubamenyesha itariki. Twarababwiye yuko tuzokwerekana neza formule y'ukuntu uyu muvumo wova ku gihugu c'u Burundi. Tuzokwerekana ukuntu Uburundi bwokogorora, maze abarundi twese tukagaruza umunezero Satani yatunyaze. Aya madayimoni agose igihugu c'u Burundi akirekure, maze abarundi twidegemvye. Turafise ikibazo citwa shetani. Shetani nico kibazo ca mbere umwana w'umuntu afise ngaha kuri iyi si. Kubera iki? Idukwega kwegera ku mwina w'ivyisi, gushikaho twibagira ko atamyaka 100 tuzobirya ngaha kw'isi. Iyi shetani bagabo iraduhanze, aya madayimoni araduhanze. None dufise amashetani nkaya, twokwicara hamwe gute ngo dutore umuti w'ingorane ziduhanze? Ntivyokunda. Gituma tugiye kubereka formule y'ukuntu iyi shetani itugesheje tugiye kwirukana. Ibi bintu mukuru w'igihugu yamabivuga mukibaza ngo no gufyina. Ibi si gufyina. Shetani ntishobora kwemera yuko abantu babana mu mahoro. Shetani ntishobora kwemera yuko abantu basabikanya. Shetani ntishobora kwemera yuko abantu baganira. Iki nico kiriko kiratugora. Voilà. Ubu rero iyi shetani nukwihagurukira, tuzobereka ingene tugiye kubikora. Nifuza ko umurundi wese, aha sincaguye sinkuyemo ngo umusenedefte ngo mu FNL canke ngo umuki ngo umusenere, oya, mwese muzowe muriko murumva. Mwebwe tugiye kubabwira isango mu kwezi kuza, isango wampaye inka. Tubasaba gusa ko mwofasha, nuko ubwo butumwa mwogerageza bukazoshikira umurundi wese ahari hose agomba be hariya ku mpera z'isi. Ubwo muhera ubunyene musabikanya ubu butumwa babe barabimenya. Je ndibaza yuko ata muntu atari umuyobe azoshigikira iyi shetani iri kwiratuma abarundi bicwa n'ubukene, bapfira mu buhungiro, babura amadovize,
inzara ibica, babura igitoro, babura amazi, amatara, imiryango ihekugwa buri munsi, amarira akabamarira mu miryango, imfuvyi n'abapfakazi bakagwira, babura interinete, ahandi mu bindi bihugu bidimbagura kuri interinete, mugabo mu Burundi naho umuntu wamuhamagara rezo ntizishoboka, umuntu wamwandikira message akamara isaha yose ariko arugurura audio canke ariko arugurura video, cyangwa akabanza kugenda n'ibirometero 10 agiye ahantu hafata. Ibi bintu birababaje cyane gose rero. Iyi shetani igomba ko tuguma muri ivyo. Iyi shetani rero vyanka vyakunda dutegerezwa kuyomora. Nibaza yuko mwumva yuko ari ngombwa dutegerezwa kwikura ku umuvumo, ahari uyu muvumo hasubire umugisha, ahari amarira hasubire umunezero. Uko niko tuzogarutsa wa munezero Satani yatunyaga. Imana nibahezagire mwese, twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.